gutera imbere kuva 2018 jusqu'à maintenant nivyo ariho numvise yavuze ati kubera iki bamaze kubarusha kandi mwe mwari mubarusha mushoboye agira aho bakubanira urabona bakabana akavuga tujya muntu kumba iyo tumushize mu ndirimbo zacu acagira umuvuduko kuko style yaraga iradomina nko kumeje kubwira iradomina uzokumvirize iri muri featuring utoza kumva ko muragamana umumva niwe wabagize iyo ndirimbo ya nkuko nyene benshi bakuza kubivuga ati yongize featuring ibihagaze kuri jewe umva indirimbo yuko mba nakoze sana ndagaragara sana kenshi indirimbo ibiryoshwa nanje iryoshwa ikidomina siraga ikidomina girl say na you the one in a million me no see no any other one you got nice color you are pretty like Angelina Jolie or Queen Elizabeth or Oprah Winfrey you're more than the Don Dada girl you are beautiful like Miss Lou for real or Miss Loza Parks girl you got me proud and confess you are the one in a million the first ladies in the town yeah man bless you know this is Dauphin Dankala and I hear what you media you know we're going to take over and bring some fire for you DJ Sidos in a Psycho Buyaka East Africa Burundi. Bless up everybody. Uno musi kuri Ahiwacu TV kiganiro cyacu tuza turi kumwe n'umutumira akomeye cyane aririmba raga it is Dauphin Dankala yo boy yeah man boy bite byawe safi umeze neza poa sana amakuru y'imisi umeza kweli ndabona ko ibintu ari sawa ugumutagata buke gusa za neza vraiment gushima Imana nyene kugira umutima mwiza gusa yego abandi ho badagada na mutima mwiza wa bafise oya sikuvuga ko atamutima mwiza wa bafise ariko umuntu wese gutagata bivana je mbona ko nagase sana umuntu wese gutagata bivana nta muntu burya ayata batagase gutagata biratandukanye yego kandi byose bino buntu bw'Imana nyene ubonye byose uri muzima utagwaye cyo bishimira Imana cyangwa nuko abandi bakurirako abandi bandirako aba presenter abandi bose bati Dauphin Dankala agiye he Dauphin Dankala ari hehe Dauphin Dankala ari karakora ntibiteho ibikorwa by'iwawe ico kintu kivuze kwiga Ebani hatari no kugumiza ko urugendo ni rurerure urabizi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi bisaba gukora yaweze kunani yani kila kitu ni polipoli ikintu cyose ni buhoro buhoro muri wewe uriko ni iki kintu gikuru kuragerageza kugira muri uno mwanya about music wawe hari bamwe badatahura mbe Dauphin Dankala aririmbiki Dauphin Dankala ninde Dauphin Dankala turakeneye kumubona Dauphin Dankala ari hehe abandi bakivuga wewe wagiye kandi uhari wo ubyumvira kuri ibyo bintu jewe kweri nuko ababivuga burya no kuvuga ngo ni vyiza no ababivuga naho ni peut-être ni 6 yanje ko baguma babivuga ngo yarazimye yaraki peut-être none ko baguma bamvuga kandi wumva ko nazimye umuntu yazimye baguma bamuvuga deja nuko bavuga ati ibikorwa byawe hari bamwe bavuga ati turabibona abandi Dauphin Dankala video clip ziwe ziri he ari karakora mbe ari mu biki video clip zirazimvye nta buryo ndaronka ko na management mfise abona video zo mu Burundi zisigaye zizimvye kandi zisigaye zisa neza video ubona ko ari mu video azimvye naye mba nkene video zimvye Dauphin Dankala kira muntu wese arakeneye kumenya aho Dauphin Dankala ahagaze uba ufise management ibigufashamo api kabisa habuziki kugira nawe uronke management igire icifashije kuri wewe natari sinzi kibuze none umva wabuziki gamuto biravugwa Dauphin bivugwa yuko management yanje ni jewe nyene kabisa kuwera wewe wihagarariye fisi nije nihagarariye umva nije nisabira imiziki nije ntigita nyene muri vyose nego kabisa ni jewe nyene studio niho uyirihira ama video clip niho uhagarariye uvuga ati kubera iki Dauphin Dankala turabona araririmba jewe n'aba producteur usanga arabagenzi ndabasaba imiziki kenshi bakayima ku buntu kweri bakayima ku buntu sico gusaba indirimbo no mu producteur ngo yinyime kandi uzi ubuzima mbambayemo ko nanje bigoye birazimvye ama studio basigaye yarateye imbere bisaba amafaranga menshi Dauphin Dankala wari usanzwe uri kumwe n'abandi barapere mu myaka ya kera ufise ba Bface ba Fabilove bose bari bagenzi bawe muga intambwe bageze ko ni nko kumenga we waribagiranwe
ibyo biva kuki? aho Jesse nibagira nywe namba sinzi nko ku muntu nyene bivana Jesse mbona ko nibagira kuko ngo jewe ndakora ndafise imiziki yanje ngo masohora ndafise n'izindi ziri muri studio zitarasohoka ngo nkora abona ko nibagiranywe naho umuntu wese afise ingene ababona mu doive nigiki yo ku bwanje mbona yuko ndumubigiraga man wacishiriza ko gatoya akabyumva ko gishoboye ko kira kintu cyose Dauphin Dankala arashoboye numwe mu baririmbaraga neza ngayo wacu mu gihugu cy'u Burundi ni +257 ndamufata ko ari nimero ya mbere Dauphin Dankala sante kweli ariko nta competition irabifo ko aba competition kugira ngo namba mbaye wa mbere ndamube nyine gato Dauphin gato gusa yes I original, you know. Girl say now you the one in a million. Me no see no any other one. You got nice color. You are pretty like Angelina Jolie or Queen Elizabeth or Oprah Winfrey. You're more than they done that. Girl, you are beautiful like Miss Lou Furil or Miss Loza Parks. Girl, you got me proud and confess you are the one in a million. The first ladies in the town. Yeah, man, bless you. Know this is Dauphin Dankala and I hear what you media, you know. We're gonna take it over and bring some fire for you. DJ Sidos in a cycle. Buyaka East Africa, Burundi. Bless up everybody. Dandaza. Ushaka kumbaza ati gute umuntu yidandaza. Uri umusitari urashobora kwidandaza. Kuko nabandi bari dandaza. Beka we uri umusitari nyene kwidandaza umuziki mu bisanzwe umuziki mwiza wonye nurijana. Umuziki akeza karigura amaze gukora ikintu ciza. Amatwi yumva y'abantu yumva gutandukanye umuntu umaze gufata nk'abantu bashika nabo bacumi bamaze Dauphin nk'uworonka nk'uboza manager akavuga ati je ndashaka kumufasha Dauphin ori tayari kwemera gufashwa n'uyo muntu nawe nk'ubufasha wowe kwanga umuntu agufasha ahubwo ndanabahimiriza kweri kuraba ahubwo nyene ba manager nyene bakadufasha nka video je nkanje ndakeneye video kabisa ego kabisa noshima ikintu gikomeye ni video gusa ego naho bati je ndagushaka ndagushire muri label kanaka nshobora kwemera muri label no jayo igiki wosaba abategura ibiteramo kubera iki banegura aba bakazana abasanyi bo hanze namwe muri ngaha nigiki mu wabwiye abategura ibiteramo no babwira simbona ko sinzi ko no babwira ati babandanye bakora ibitaramo kuko biragoye kubwira umuntu ngo utumire umuririmbyi nawe hari bamwe bavuga ati baratunegura bakaja kuzana abastare bo hanze bakabaha amahera menshi hanyuma umusani wo ngaha iwacu bakamuhereza amafaranga make byamara kugira ngaho bikazana ikibazo nk'ibyo bintu wewe nkawe Dauphin Dankala urabyidoge ibyo bintu ni vyiza ko biba kuko kera ntivyahaba ifoko reka bazi nyamba baturusha uvuze nk'abandi basi nk'abandi ryari twarumvise umusani Bruce Melody bidoga ngo yarari ya miliyoni 30 muri 2018 gutera imbere kuva 2018 jusqu'à maintenant nivyo ariho numvise yavuze ati kubera iki bamaze kubarusha kandi mwe mwari mubarusha mushoboye Abanyarwanda bafite iterambere mwumva bafite igihugu cyabo informatique yabo irakaze sana kuruta iyo ngaho mu Burundi urumva abantu benshi barakoresha YouTube mu Rwanda kuronka umuriyoni w'ama views ni ibintu bisanzwe umva ni benshi numwanya je ndibaza numwanya gusa umwanya n'umunsi ni hasa nejo haheze ejo hazoba ari imbere hazoba ari heza sana nukuguma kusibikorwa ibikorwa urabona industry y'u Burundi nayo nyene igiza hano heza music ni kintu abantu baguma bakunda bijukira abarundi kera bitandukanye na kera uri umusani babona yuko uri umuntu w'umuvuayu uri umuntu w'umutandero umuririmbyi mugabo ubu umuntu arashobora kukwizera akagushira muri management akagwa amafaranga utagize show utagize iki big up nibigeze heza kabisa nibaza yuko imbere ari heza sana big up inyuma y'ibyo byose tubwiye Dankala nibaze ko hari ikintu uri kurategura
nyuma y'indirimbo zawe zari maze imisi ziriko ziravugwa wowe ufise ibindi bishasha ugira urekura? Oya ni bukebuke ndafise indirimbo mperuka kurekura yitwa tegwa iteka. Ndacarindiriye kwanza ndabe feedback, ndacarindiriye ndabe ayo ugera nyene feedback, hama niyumvire rero kuzana iyindi, kubera si gupfa kuja muri studio gusa gukora unakurupuka. Kwanza kurondera idea, ukarondera ivyo ugiye gukora, kwanza ukabitunganya, ikintu cyose kwanza ukagitunganya kikamera bien. Bakunzi ba iwacu media, mwamwumvise Dauphin Dankala ibyo yababwiye, murasabwe kugira subscribe kuri channel YouTube iwacu media, murasabwe kugira subscribe kuri channel YouTube ya Dankala gusa. Kandi cyo nogenda navuze ico no kwizeza ico no indirimbo shashiri mu gusohoka ni featuring ya Best Life Music, niyo ndindiriye ndarindiriye, bambwiye ko bazoyisohora muri sama mugabo na Samira iraheze. Ndacandire cyo gikorwa mbona yuko gikenewe ubuwe coza featuring mini mukari wa collab na bijua featuring zimaze kuba nyinshi ni sawa featuring, kubera umuragamani mwiza akigwa na featuring kuko ragamuffin ni still domina, ni the dominate style. Nizihe ntambamye nziza ngaho muri yo ragayo? Inambamye ntambamye kabisa, nayo mbona inambamye gusa nuko umaze kuririmba ama featuring menshi abantu haragira aho bakubanira, urabona bakabana akavuga tujya muntu kumba iyo tumushize mu ndirimbo zacu acagira umuvuduko, kuko still yaraga iradomina nko kumeje kubwira, iradomina uzokumvirize iri muri featuring utuza kumva ko muragamana umumva niwe wabagize iyo ndirimbo ya nkuko nyene benshi bakuza kubivuga ati iyo ngize featuring ibihagaze kuri jewe umva indirimbo yuko mba nakoze sana, ndagaragara sana kenshi indirimbo ibiryoshwa nanje iryoshwa ikidomina siraga ikidomina. Dauphin birashika ukaja gusaba umuririmbyi kanaka collab akagusaba amafaranga? Ahubwo sino pima no kugenda kuyimusaba ntamutwaye amafaranga, kubera ubu muziki ubu n'amafaranga biragoye. Utari muri management ntibikugora? Ana birangora sana, birangora nico gituma ahubwo jewe ndumuririmbyi mbere mfise amahigwe, kuko nabaririmbyi bake abatifuza gukorana na jewe, benshi barabimbwira kweri batifuza gukorana, bifuza gukorana na jewe featuring barampamagara benshi nkaja gukora muri studio, urumva ya featuring uri kurambwira ko nosaba je nka featuring no bankeneye ni ya Fizzo canke Saxby canke B-Face canke umuntu nyene afise izina public yame yandirimbo ico yitwara yonyene, niyo featuring jewe no bankeneye. Nababona abantu bazimvye bisaba video nibirebire, je gusa ndashima Imana nyene, urumva abandondera dukore collab babifuje yuko twoterana intege tugatera imbere twese, bakaneza imbere nanjye nkabateza imbere, ariko ni hatari nuko turindire, ndazi kizoba ari igikorwa ciza cyane. Best Life Music muri EP yabo bariko bakora kwa Call the Magic ya indirimbo yitwa Nobody, twaraheje no kuririmba ya kizoba ari ibintu byiza sana. Duha agapera gato reka aratwimye akapera k'iyo ndirimbo muga muirindire soon, numva ngo yarabiciye biracika muri iyo ndirimbo. Hama Dauphin Dankala urakoze no munsi kutugendera kuri iwacu media ya nimwe mukoze cyane Saido, abo mubandanye nyine musupportinga, urabona nk'ubuwe ni byiza sana, ibintu nk'ibi bishika kure ya ibintu nkunda sana, ibintu gutera nyine inkuru. Dauphin twakurondera kandi tuzokuronkado miniko urazimbye kubone wewe turashinda gapfa moya na afuna nambia ngo ndagoye kubone twirwa na Dauphin Dankala abuneza abantu ngo turaba azosanga batete turamukene Dauphin Dankala ngo duca kuri Saido nibisanzwe no urabizi naho boguca koko bonora. It's +247 industry iwacu, umuziki iwacu, dukunda ivy'iwacu, dukunde indirimbo z'iwacu, turabandanya n'ibindi biganiro n'abandi baririmba abafanze aho bari bose, aho bari hose tukuza kubarondera tuyage nabo about entertainment ya Buja Flavor. Uno munsi nari kumwe mu kiganiro na Dauphin Dankala yabiciye biracika, mwumvise ibyo asaba, mwumvise ibyo akeneye, abakeneye gufasha rero nk'umuririmbyi w'umustar nka Dauphin Dankala vraiment